twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomante cyangwa mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Uyu munsi twakuzaniye intonde z'amasoko 10 ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ahurumbirwa muri uno mwaka wa 2026. Ni nyuma yo kubazanira intonde nyinshi zitandukanye mu mwaka wa 2025 mukagenda muzikunda. Benshi mwagiye mutwandikira ati muzotuzanire classement yo muri uno mwaka, tukubwira ko zose twabiguteguriye. Uyu munsi tukaba duhereye ku masoko 10 ya mbere benshi mwagiye mudusaba. Aha ni mu mwaka wa 2026. Tukwibutsa ko kuri no rubuga rwacu rwa YouTube dufise indinganizo nshasha ko buri munsi tuzohora tukuzanira ikiganiro gitandukanye n'iki tukuzaniye uyu munsi. Tukazokuzanira ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse n'abatumire. Ico kiganiro mukazoba mugishikirizwa na jewe ndetse n'abandi batandukanye bivanye na buri kiganiro. Ku mwanya w'icumi mu masoko ya mbere mu gihugu cy'u Burundi akunzwe cyane ndetse ahurumbirwa turasanga isoko ya Jabe. No soko ya Jabe ikabiri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier izwi cyane nka Jabe. Ino soko ikabizwiho cyane nk'isoko y'ibirato n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ikaba yiganziwemwo cyane cyane ibirato. Ino soko ikaba ari imwe mu masoko akunze kuba arangurirwamo ibirato bija kudandazwa mu yandi masoko, hakarangwamo n'ibindi nk'ibidandazwa byo gufungura, impuzu, amaproduit atandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka tugende tuja ku mwanya w'icenda mu masoko ahurumbirwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwanya w'icenda turahasanga isoko nshasha izwi cyane nka Kamenge Business Center y'umugwizatunga azwi cyane nka Venera. Ino soko ni imwe mu masoko meza cyane duherutse kuba turonka mu gihugu cy'u Burundi. Isoko yubatswe kijambere igeretse kabiri, ikaba ifise ibibanza byinshi bitandukanye, kagira parking indani n'ibindi byinshi bitandukanye. Ino soko ikabirangwamwo ibintu vy'impuzu za rivage n'andi maproduit atandukanye, ikadandarizwamwo amatelefone n'ibindi byinshi. Ikaba ari imwe mu masoko ifisemo banke indani. Ino soko ikaba itumbereye neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kamenge. Reka tugende tuja ku mwanya w'umunani. Mwanya w'umunani turahasanga Marché do Muyinga. Ino soko y'Imuyinga akaba ari imwe mu masoko meza cyane adandarizwamo ibikoresho byinshi bitandukanye biba bivuye hanze y'igihugu nk'ivyombo, amaproduit atandukanye, ibifungurwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ino soko ikabiri neza na neza muri province ya Buhumuza muri commune Muyinga. Akaba ari imwe mu masoko abantu benshi bahurumbira muri iyo commune ya Muyinga. Reka tugende tuja ku mwanya w'indwi mu masoko ahurumbirwa mu gihugu cy'u Burundi. Isoko igira ku mwanya w'indwi turasanga Marché do Kamenge. Ino soko nayo ikabiri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kamenge. Akaba ari imwe mu masoko ikunze kuba irangwamwo impuzu cyane cyane, ivyo gufungura n'ibindi byinshi bitandukanye. Turagenda tuja ku mwanya ugira gatandatu mu masoko akunze cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku mwanya ugira gatandatu turasanga Marché do Rumonge. Ino soko nayo akaba ari imwe mu masoko akunze cyane hariya mu ntara ya Burunga, commune ya Rumonge. Akaba ari imwe mu masoko ikunze kubibarizwamo cyane cyane ibintu bijanye n'ivyo gufungura, indagara, imiceri n'ibindi byinshi bitandukanye, aho ababa muri utwo duce ariho bashorera bakaja kudandariza mu masoko mato mato. Reka tugende tuja ku mwanya wa gatanu. Imbere yo kuja ku mwanya ugira gatanu tukwibutsa ko uru rubuga rugiye kubazanira indinganizo nshasha, tukazohora tubazanira ibiganiro buri munsi. Buri kiganiro kikazohora kijako isaha ya 11 z'umugoroba. Ugashobora kukiraba aho tuzokuzanira abatumire benshi batandukanye, twamatembereza ndetse n'ahantu henshi hatandukanye. Reka tugende tuja ku mwanya ugira gatanu. Mwanya ugira gatanu turasanga Marché do Kotebu. Ino soko ya Kotebu ikabiri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Ngagara. Ino soko ikaba yiharijwe cyane cyane n'ibidandazwa byinshi bitandukanye, nk'ibidandazwa aho bashobora kuranguza bagashobora kugenda kudandariza mu masoko mato mato. Akaba harangwamo cyane cyane ibintu bijanye n'amafi, ivyamwa, ibibogaboga n'ibindi byinshi bitandukanye. Tubibutsa ko ino soko ari imwe mu masoko akunzwe cyane ndetse akaba ahurumbirwa, aho benshi baba bagiye mu ntara hagati badashobora kurengana batagiye muri ino soko. Reka tugende tuja ku soko igira kane mu masoko akunze mu gihugu cy'u Burundi ndetse anahurumbirwa. Mwanya ugira kane turasanga Marché Centrale de Gitega. Ino soko ikabiri neza na neza mu ntara ya Gitega
ino soko nayo ikaba ari imwe mu masoko yubatswe kijambere, ikaba iri neza na neza mu gisagara hagati. Ino soko ikaba irangwamo ibintu vyinshi bitandukanye, impuzu, ibirato, ivyo gufungura ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Abadandaza bo mu makomine hagati bakaza muri ino soko baje kurangura kugira bagende kudandaza mu makomine yabo. Reka twende tuja ku mwanya ugira gatatu. Turahasanga isoko yaciye agahigo mu kudandaza ibintu vyinshi bitandukanye. Ni isoko yubatse kijambere. Ino ni isoko ya Marché de Ruvumera. Ni isoko yubatse mu buryo bwa kijambere, isoko yubatse igeretse, ikagira n'ibindi bibanza biri hasi hagati na hagati ariko bitageretse. Akaba ari isoko nini cyane idandarizwamo n'abantu benshi batandukanye b'imico itandukanye. Ino soko ikaba ari soko idandaza ibintu bijanye nk'impuzu, ivyo kurya, amaproduit n'ibindi bitandukanye. Aho abantu benshi badandaza bavuga yuko ari imwe mu masoko ashobora kuba ari imwe mu masoko ya mbere, ariko ndakubarira ko ari isoko igira gatatu. Reka tugende tuja ku mwanya ugira kabiri mu masoko akundwa cyane kandi adandazwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Turasanga Marché de Ngozi. Iyi akaba ari isoko iri neza na neza mu gisagara ca Ngozi, mu ntara ya Butanyerera, komine Ngozi. Iyi ikaba izwi nk'isoko idandaza impuzu nyinshi zitandukanye, aho hariho n'amasoko y'Ibujumbura agenda karangura muri iyo soko abizanye aho Ibujumbura. Ikabarizwamo n'ibindi byinshi bitandukanye nk'ivyo kurya, amaproduit y'ubwubatsi n'ibindi bitandukanye. Ino soko ikaba irangurirwamo n'abandi benshi batandukanye bo mu mazone yo muri iyo komine ya Ngozi. Reka tugende tuja ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere mu masoko akunzwe cyane turahasanga isoko izwi cyane nka Buja City Market. Iyi ni isoko neza na neza iri mu gisagara ca Bujumbura, ikabiri ahitwa Quartier Buyenzi. Iyi ni isoko benshi bamenye nko kwa Siyoni, akaba ari isoko y'umugwizatunga Siyoni. Ino soko ikaba ari imwe mu masoko adandaza ibikoresho byinshi bitandukanye biba bivuye hanze y'igihugu, ikarangurirwamwo n'abanyamahanga ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ino soko ikaba idandaza ibintu bijanye nk'ivyombo, amavarize, ibirato, ivyo gufungura byinshi bigakorwa mu buryo bwo kurangura. Hari byinshi utashoboye kumenya kuri ino soko. Ino soko ishobora kuba ari imwe mu masoko mu karere iza mu masoko 5 ya mbere yavuzwe cyane. Iyi akaba ari imwe mu masoko arangurirwamwo n'abarundi, abakongomani, abanyarwanda ndetse n'abatanzania. Akaba ari hamwe mu hantu hari igituro c'amabisi agenda hagati mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ino soko waruzi ko yugururwa isaha 6 z'agatondo, ikugagwa isaha 5 n'inusu z'umugoroba. Ino soko ikagira amahoteli indani n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mwakoze mwe mwabanye natwe, je mwabanye nitwa Ibe Gomez. Tubibutsa ko buri munsi tugiye kuzokuzanira ibiganiro bitandukanye, aho tuzokuzanira abatumire ndetse n'ibindi byinshi mwagiye mudusaba tukuzanira ivyiza vy'igihugu. Mwakoze mwe mwabanye natwe, mukomeze gukora subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Twitwa BNB yacu, turabakunda. Ciao ciao.